Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 31 Rusama mu mwaka wa 2024 kandi nshize nango bakundi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ubwicanyi bw'abana bato busa n'uburiko burafata umurindi munini muri kino gihe mu kiringo c'indwi zibiri gusa abana bagera kuri batatu baratowe ibiziga inyuma y'ukubigwa irengero baburi muri bo bakaba batowe bahimbuwe ibihimba bimwe vy'umubiri. Abigisha bo muri komine Buraza basaba amatohoza ku busuma bwagirizwa umuyobozi w'indero muri iyo komine ni mu gihe yagirizwa kuba yaranyuruje amafaranga arenga miliyoni 120 z'amarundi. Muraza kubikurikira murano makuru nayo nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatanu mu gice cya kabiri cyano makuru tubashikiriza ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukaba yagira kubijanye n'ingorane abanyagihugu bo mu Gatumba bimuriwe Matyazo kubera imyuzure bahura nazo gushikaho bahitamwo kuhava kandi batagira iyo baja. Hene yandi iri mu kanyisase ndabaramutse nongere ndabaye n'ikaze mwidonito. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahereye yavuga mu mutekano aho hari ikiziga c'umwana w'umukobwa w'imyaka 3 yaramaze hafi indwi atawuzi irengero ryiwe cyatowe kuri uyu wa gatatu ku mutumba Muramarugwe muri zone Gihofi komine Bukemba y'intara ya Rutana. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baba muri ako gace amenyesha ko bene kwambura ubuzima uwo mwana banamuciye bimwe mu bihimba vy'umubiri. Ni nkuru dushikirizwa na Vicky Chris Ninteretse. Uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 3 yatowe ikiziga kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 29 Rusama mu mwaka wa 2024 yitwa Nadeje Irangabiye avuga ku mutumba wa Muramarugwe muri zone Gihofi komine Bukemba y'intara ya Rutana. Amakuru atangwa n'abegera umuryango wiwe avuga ko muhisi yari yabuzwe irengero kuva ku munsi wa kane w'indwi heze igenekerezo rya 2023 Rusama. Ku bw'ayo masoko yacu uwo mwana w'umukobwa ngo yoba yagandaguwe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2028 Rusama kuko byaboneka ko ikiziga ciwe cyari kikiri gishasha. Amakuru atangwa n'abanyagihugu baba muri ako gace amenyesha ko bene kwambura ubuzima uyu mwana bagiye bamuciye bimwe mu bihimba vy'umubiri. Aha twavuga nk'intoke, amatwi hamwe n'ururimi. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Muramarugwe bakaba bakeka ko ubwo bwicanyi buvanze no guca bimwe mu bihimba vy'umubiri byoba bifitanye isano n'amangetengete. Abantu babiri bagizwe n'umukenyezi batazira Nosiyata hamwe n'umugabo azwi ku izina rya Gasongo barafashwe ku mvo z'amatohoza. Aha mukamenya ko kwigenekerezo rya 2023 Rusama umwaka wa 2024 hari abantu barenga 10 bafashwe baca bajanwa mu gasho k'igipolisi muri komine Giharo muri iyo ntara nyene ya Rutana. Ni nyuma yo gufatanwa itonga aho bariko barahimbagura umwana w'umunyamwema yari yitavye Imana ku wa 2023 Rusama nyene acarashingurwa. Ivyo bikaba vyabereye mu itongo ry'abapfuye ryo ku mutumba Muura muri zone na komine Giharo. Muri abo bahagaritswe harimwo abarongoye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, abajejwe intwaro hamwe n'abakozi ba leta. Vicky Chris Ninteretse ububisha bususa nk'uko bwaranibonekeje mu ntara y'Ibitoke aho mu kiringo c'iminsi ibiri kurikirana hatowe ibiziga by'abana babiri bakiri bato bagandaguwe nabo nyene babanje kunyuruzwa. Ni nkuru tubaza Eroge Divin Remesha. Mugisha Jackson niryo zina ry'umwana w'umuhungu yanyurujwe kwigenekerezo rya 18 Rusama aza gutonga ikiziga bukeye bwaho. Iyo mwana w'imyaka itarenga 13 ngo yanyurujwe yari yagiye mu isoko rya Nyeshenza aho yari kadandariza ivyema. Uyu munyagihugu aratubwira uko vyagenze. Hano kadandariza ibiyoba haje umuntu aragura ibiyoba cyangwa akigwino cyo kuguha amafaranga. Wamwana agiye yagarutse abavyeyi baramurongeye baramura kandi uwo mwana yari umwana yari ariswe n'ubundi muvyeyi yari yaramwibarutse siwe umwana bamutoye ari ikiziga umutumba wa Muyange n'ikiziba Nyundo. Ababonye ikiziga cy'uwo mwana w'umuhungu bamenyesha ko basanze abamwishe bamuciye isonga ry'ururimi. Inyuma yo gutora ikiziga cy'uwo mwana uyundi mwana w'umukobwa w'imyaka 2 nawe nyene yaciye aburirwa irengero mu buryo budasanzwe. Mu nyuma togwa ikiziga yishwe anizwe ku munsi wa mbere nkuko bibandanya bivugwa na rino soko. Umuvyeyi we ngaje kumutegwa yaje kumwoza amushira ngazi bakina n'abandi bana ariko akina n'abandi bana ageze amasaha yo gufungura kugira afungure n'abandi bamurondeye wa mwana bukeye bwaho niyo baca bamutaba nawe ikiziga mutara hano bamwigiye kumwonga bita kiziba Nyundo. Abantu babiri b'abagabo kandi bavukana bazwi ku mazina ya Manyusi na Rukisa basanzwe baba muri ako gacimbiri katowemwo ibiziga by'abo bana barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Eroge Divin Remesha. Mu bijanye n'agati y'akazi na muntu nahitotezwa ririko rikorerwa abakenyezi n'abigeme bo muri zone Mitakataka
bagirizwa kuba bavyaye batagira abagabo bubakanye ngo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza intwaro mbi izingamitse Burundi. Uwo no mwihwezo utangwa n'umuhari inamahoro w'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Kubwa Baricako Marie Louise arongoye uyu muhari ngo biratangaje kubona igihugu kigeraho gisuzugura abantu b'abagabo kikabafata nk'ibitungwa bishorerwa bitazi iyo bijanye. Intwaro nziza na cane intwaro rusange ijya bita gouvernance démocratique mu Gifaransa yerekanira cane mu buryo ishira imbere ibyo abanyagihugu bakeneye, ibyo bifuza n'ingena amategeko yubahirizwa n'ababijejwe. Ahenshi rero abajejwe intwaro bahora bisunga amategeko yemejwe n'igihugu n'amasezerano yose yerekeye agateka kazina muntu igihugu cashinze canke cashize ku mukono. Ntaho biba rero ko umutegetsi wese akorera ku mategeko yihaye ataraye igihugu catoye n'abanyagihugu bakaba bayazi, akaba atanumwe mukuru canke muto ahambaye canke asanzwe ashobora kuyarenga ntabihanigwe. Habaye ayandi atarayo bicika intwaro mbi. Aho rero kandi niho ku bwacu igihugu kiri uno munsi. Abo bakenyezi bapfunzwe bagatotezwa bakaburagizwa bakirukanwa mbere n'abana bakabura iyo baja niyo bava, atategeko na rimwe ababikora bisunze bararenganijwe bimwe by'akamaramaza. Aho harimwo ihonyangwa ry'amategeko agenga igihugu, ry'agateka kazina muntu k'abanyagihugu na ryakumira ry'abakenyezi n'ubu ribandanya, ubuho rikaba rikozwe n'umukenyezi yari yitezwe kuzobahagararira. Amabanga y'ababiranye arafise amategeko ayagenga. Imbere y'amategeko n'imbere y'Imana umugabo n'umugore barasezerana, kandi iryo sezerano nta urirenga ko numwe ngo arivemwo atarekuwe n'amategeko. None izo ngo abo bagore bagirizwa ngo barasambura abazifise ko amasezerano bo babazwa iki? Bari hehe? Mbega tuzohave tuvugira abagabo ko babagize nk'intama zitazi iyo zija niyo ziva ataco zibazwa? Baricako Marie Louise arongera agasaba leta guhagararira agateka k'abo bavyeyi n'ibibondo vyabo kuko ivyo bariko barakorerwa ataho bitaniye n'ikumirwa bifatiye ku gitsina, ibizotuma n'igihugu kitazigera gishika kwihangiro cihaye igiterambere n'amahoro arama mu gihe igihugu kimeze nk'igitwarirwa mw'ibarabara aho uwari we wese yifatira ingingo ashatse kandi ntaheze ngo abihanirwe. N'ubunyene Marie Louise Baricako umuhari n'amahoro wari wifuje kubaza umufasoni Niyonkuru Olive ariwe buramatari wa Bubanza ico yibaza kwizo ngingo ziwe zifasha igihugu n'ingo. Mbega ko zidafasha abo bakenyezi ubwo zirafasha abagabo guhagararira amabanga yabo n'imiryango yabo? Mbega none n'ivyaba vyemewe ko umutegetsi wese yitorera amategeko ashaka kugira ngo atoteze abashaka? Igihugu coco kizokubakwa nande? Kizotezwa imbere nande? Mbega none kubwa barongo iyo ntara abo bana babayeho nk'abatagira base kandi atari uko bapfuye, bakaba n'abavyeyi bari bafise babashize kure yabo, ubwo baribuka ko abo bana ari bo Burundi bw'ejo bakeneye kuregwa neza no kwerekwa inzira nziza kugira ngo bakure neza bazokiza Burundi, aho gushigikira abo bagore n'abakobwa ngo biyubake barere neza abo bana. Igihugu cabo nico nyene kibapfunga, kikabatoteza, kikabangaza, kikabatesha n'abana babo. Ya ntwaro mbi twahora tuyivuga tukanayiyamiriza, hakaba n'abandi bagira ngo baracafise icizere ko bitazoja kure, ariko muri iyi nzira biriko birajamwo hamwe n'uku kuntu bafashe n'ababa bakenyezi, ibintu bidahindutse nta cizere ko tuzoshikira ya mahoro, wa mutekano n'iterambere birama vy'Uburundi. Nukuri ibi bintu birateye amakenga, birababaje kandi birakeneye gukosorwa. Tukivuga ibijanye n'abakenyezi bahohoterwa inyuma y'iminsi birapfungiwe mu gasho ka komine Kabezi, Claudine Nshimirimana yarayarekuwe arasubira mu muryango wiwe aho yakiriwe n'umunega wiwe yari yarekuwe imbere yiwe. Claudine Nshimirimana yari yahagaritswe mu gatondo kuri uyu wa kabiri kumuhana iwe muri zone Ruyaga n'abapolisi bari kumwe n'imbonerakure. Ico yagirijwe akaba ari kuba yahaye indaro umugwanyi atigeze amenyekana uwo ari we canke ngo yerekana. Hari
hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura buri weekend ngo hace manifestation bashakire ibintu bya 2015 nacinda vyikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora kwibura igitoro ni kibazo tumazemo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngaha ni kihe nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni vyubu, ni ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015 kuva ku ntambara ya Ukraine cyabagize ingorane ubuhoho ngano na bado nta uzi yo zoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibitoro byose bihiye twagenda n'amaguru kandi Imana yatanze ugenda n'amaguru tamekiraza ubuzi guhera gupinda Nina yabwiye mu ncamake y'ano makuru umuyobozi w'indero muri komine Buraza y'intara ya Gitega yagirizwa kunyuruza amafaranga arenga imiliyoni 127. Abigisha bo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega basaba ko hokorwa amatohoza kandi ayo matohoza agakorwa n'abigenga kuko umuyobozi w'indero mu ntara adoma ku rutoke kubashigikiye amanyanga akorwa n'uwo muyobozi w'indero i Buraza. Ni nk'uya Dani Claire iratwumva. Ubwo bunyonyezi bwagirizwe umuyobozi w'indero muri komine Buraza y'intara ya Gitega nubwo mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Amakuru RFI ifise amenyesha ko Ndayahoze Jean Marie umuyobozi w'indero muri komine Buraza yategetse abayobozi b'amashure kuva ku mashure y'intango gushika kuyisumbuye ko umwana wese yishura amafaranga 3600. Amafaranga yavuga ko arayo guhemba abarimu babakutsa kivi. Aha twabamenyesha ko abanyeshure bishuye ayo mafaranga bangana 25,000. Ubuyobozi bw'indero muri komine Buraza bukaba bwakiriye amafaranga imiliyoni 90. Abarimu bahi Buraza bagiriza Ndayahoze Jean Marie umuyobozi w'indero mu komine ko ahemba amafaranga y'intica ntikize abakutsa kivi, ayandi aba yasigaye ngo ntibadirengero ryayo. Uyo muyobozi aragirizwa kandi ko yatangishije amafaranga 1,500 ku munyeshure wese mu bana 25,000. Amafaranga yise ko araya siporo. Abarimu b'Iburaza bamenyesha ko batabona ico ayo mafaranga ari karakora kuko niyo abanyeshure basohotse gukinira ishure atani impamba batekerera. Abigisha bo muyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega basaba ko hokorwa amatohoza yimbitse arongowe n'abigenga kuko umuyobozi w'indero mu ntara Hakizimana Godefride asanzwe domwa ku rutoke ko ashigikiye amanyanga kogwa n'umuyobozi w'indero Iburaza. Urugendo rwa RPA twarondeye abayobozi b'indero Ndayahoze Jean Marie hamwe na Hakizimana Godefride bavuzwe ariko ntitwashoboye kubaronka. Dani Claire iratwumva akenuye mu bijanye n'intwari ibereye naho mwihinguriro ry'isukari Sosumo nta myiteguro iboneka yo gutangura isekeza ryo gukora isukari iratangurwa. Ni mu gihe jo aho bukera ariho bitekanijwe ko hatanguzwa iryo sekeza ariko icuma gitanga umuyaga nkuba ukoreshwa muri iryo sekeza kikaba kitaratunganywa. Ni nkuru tubaza Elvisa niyo mwongera. Iyo tangorane zabaye isekeza ry'ihingurwa ry'isukari mu ihinguriro Sosumo rihora ritangura igenekerezo ry'uwa mbere ruheshi buri mwaka, ariko imyaka uko igenda bitera bihinduka. Uyu mwaka abakozi batera bihebura kuko batabona aho iryo sekeza rizotangurira. Umunsi umwe gusa kugira ngo isango rigere nta kirakogwa. Mu bisanzwe amasoko yacu muri Sosumo avuga ko hahora haba imyiteguro itangurira isekeza. Ubwa mbere ni ugutegura uruganda nyezina, ivyo biheze hagakwirikira kuraba ko ya mashini itanga umuriro ukoreshwa mu kiringo cy'isekeza ikora. Isoko ryacu rivuga ko ivyo bimaze gutungana baca batangura igeragezwa bavyita essai de marage. Ni ibikorwa vyamara imisi itari musi y'itatu. Ivyo bikorwa amasoko yacu avuga ko vyagirwa n'ukwatsa ya mashini chaudière maze nayo ikacituma ivyuma vyose vyo mu ihinguriro bikora, icatuma bashobora kuraba ibifise utunenge n'ibikomeye gutyo ibifise utunenge bikanagurwa. Uyu munsi rero uretse ko ico gikorwa kitarakorwa n'isima bashira hari imashini chaudière, isima irinda ubushuhe bukabije bita sima refractaire basanzwe bashira ahari ya mashini itanga umuyaga nkuba chaudière ntiyashikanwa muri Sosumo. Iyi nayo amasoko yacu muri Sosumo avuga ko iyo iramutse ishizwa hari iyo moteri bisaba
n'imiburiburi iminsi 30 kugira yume hama babashe gutangura gukora ibikorwa bijanye n'isekeza. Uyu mwaka abarongoye ishyirahamwe Sosomo bari bihaye isango ryo kwa 15 Rusama kugira batangure isekeza, hari nyuma yuko mu mwaka uheze isekeza ritagenze neza, maze kugira bagerageze kuraba ko baronka umwimbo mwiza kuruta biha ihangiro ryo gutangura kare. Isango ryo gutangura isekeza ryo kwimbura isukari rero ritera rihindagura igihe cyo gutangurirako. Mu mwaka wahera ryatanguye kuwa 15 Ruheshi, mu gihe umwaka uheze ryatanguye kuwa 21 mu Kakaro. Tugushimire nawe Elvis niyo mwungere. Mu ntara ya Bururi naho havugwa injyane z'amatongo hagati y'abura amatari w'intara ya Bururi yagirizwa n'abasigwa bo witwa Singoye bo ku mutumba Nyamiyaga zone Bamba muri komine n'intara ya Bururi ko yabujije ishirwa mu ngiro ry'urubanza rwaciwe na sentare y'intango ya Bururi mu matati y'itongo bafitaniye n'abasigwa bo witwa Nona Bakize. Abasigwa basingoye bakagiriza abura amatari gufata ingingo zinyuranye n'amategeko akoresheje ingufu kugira yegurire bene wabo itongo batsinzwe muri sentare. Idonido na Eric Niyonzima. Ingorane abasigwa basingoye bo ku mutumba Nyamiyaga zone Bamba muri komine n'intara ya Bururi bavuga ko bamaze mu gihe zaturutse ku matati y'itongo bafitaniye na bamwe mu basigwa bo witwa Nona Bakize. Ayo matati nayo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991 kwigenekezo rya 30 Ruheshi umwaka wa 2015 no sentare y'intango ya Bururi yishikiye ku musozi Nyamiyaga ushikiriza abasigwa basingoye baserukirwa na Colonel Nzibavuga Egide umwonga yatsindiye aburanya bitwa Ruzeba, Ruvunja, Biragendanwa na Muterero nabo bari kumwe bose. Abasigwa basingoye bavuga ko abo kwa Nona Bakize batigeze bemera gushira intayishize, bagumye barenga karimbi mbere bategura no kugabura iryo tongo hagati yabo. Niko guca bitura abashingantahe ngo babatunganirize, ariko basigwa ba Nona Bakize baca bandikira abaramatari wa Bururi Colonel Bandenza Amaso Leonidas basangiye igisekuru ngo yihute abatabare abakingira umutekano. Niko guca arungika umugwi w'abantu 5 ngo baje gutohoza ibijanye n'itongo ryo mu Gatwe hamwe n'umwonga wa Jiji. Haci imisi niho abasigwa ba Nona Bakize biyadukiza muri iryo tongo ry'amatati barandura imirima y'abasigwa basingoye. Abo barandura imirima barituye inyamiramabi ariko nta cakozwe bivuye ku gisure ca buramatari nkuko bibandanya bivugwa n'abasigwa basingoye. Mu ntango z'umwaka wa 2023 niho buramatari yasohora ingingo zitunyaga itongo ryo mu Gatwe riteyemwo ibiti.